Freema boy. Mzee baba. Ana vipi? Freema. Poa. Umetisha. Tepe. Oh my god. Inamonife. Matam. Ni kafe. Ni. Okay. Sandira. Bela. Ilelele oh mama. Ilelele oh mama. Ilelele. Kwanza jewe ndo umuntu wa mbere nishima. Yap. Ico ni kintu abantu batari bazi. Ntamukobwa mubi tugendana. Yego cha kabiri Ntamukobwa yomebu uko nyene. Haruka kwiyadukiza ngo afise inda ya Freema. Uzokumva benshi kuko iyo ugezweho Ugemana na benshi. Iyo ugezweho benshi bazokurondera cyane. Hello everybody, welcome mwese mukuri bigano bya Bujahit TV. Aiza class kuri my see behind the camera ninde ni Scott Professional. Uno munsi nkuko mubibona turi hano amazing so man. Kandi mbiza ko ndi muri America, kandi mu Burundi ndi mu Burundi man nkuko mubibona. So uno munsi biri ni fresh sana, reka ndabibutsa yuko mutibagira kugira subscribe, like na share kugira maremero nk'ibiganiro byacu kuri kwamye. Kubera imvuga buke kuko turi mu rugo rw'abandi. Turi mu rugo rw'abandi twaje batabizi. Ariko twabikoze kumvo zibiri cyangwa zitatu. Imvo ya mbere muramuzi twaje kwa Freema, Fizo benshi niko bakunda kumwita. Freema rero numwe mu baririmbyi bakunda sana like ibintu bya n'umuririmbyi ariko gusora indirimbo Mautam n'izindi. Freema numwe mu baririmbyi bavugwa yuko afise abakobwa benshi bari hanze za Oman za Saudiya, ariko Freema numwe kandi baririmbyi novuga yuko bakora sana baritanga sana murabizi. Freema rero usanga Fizo Fizo arabihevye boni Freema jere ngishika muri urupango na hano habyensa je nahakunze vraiment urabona ingene hameze. Scott gerageza kwaza werekana kwanza akarere kwanza kiyaye ingene aho hose aha ni mu rupango aho Freema aba man haratesa sana nukuri. Naje rero twaje giturumbuka nukuri ntavyo ramubajije naje kugira ndabi ubuzima bya Freema abayeho mu rugo. Abastaya dukeneye kumenya inyuma y'umuziki wabo babayeho gute, birakenewe kuko murabizi. Je rero ngishika ngaha abana nasaze ngaha mambo uko bien uko fresh jina lako nani? Jojo. Nani? Jojo. Aha, mambo jina lako nani? Glody. Mambo jina lako nani? Toma. Salimia nawe. Salimia. Oyo, mambo. Naitwa Sami. Nani? Sami. Abana rero dabatera inkuru nasanze ariko ari indirimbo ya Freema. Mumwe najua muziki wa Freema. Nyimbo gani? Njoo kwanza huyu ndio alikuwa anasikia kuna yimba huyu. Twende, tunafuna cheza. Tepe. Angalia kwanza kule kamera, Twende. Tepe. Oh my god. Inamonife. Matam. Ni kafe. Ni. Okay. Sandira. Bela. Ilelele oh mama. Ilelele. Kakitembea. Tepe. Oh my god. Tepe. Oh my god. Nani ngine marajua kuicheza sasa. Twende. Tepe. Akitembea dembe. Oh my god. Asainama onipe. Mota. Nice. Okay, vipi unajua kwanza. Nimekuja kumtembelea Freema habijuu. Anaishi wapi? Anaishi Yulu. Kule kwa etage. Etage mani kubwa anaishi peki. Anaishi na wengine. Twende mtu kwa anaishi. Ni tutapita wapi? Tutapita hapa. Wakuzi wa Bujahit TV ingo rero turabe ubuzima bya Freema abayeho. Turapita hapa? Freema anaishi fasi pa kadi baba. Freema anaishi fasi pa bien. Wakuzi wa Bujahit TV ingo turabe aho Freema aba. Scott. Okay. Come on.
Freema boy. Mzee baba. Ana vipi? Freema. Poa. Umetisha. Ndugu kawaida ukigawa nyumbani ndugu unakuaga. Ya natulia tu. Yeah. Freema boy. Bana wakuza wa Bujahit TV kwanza gato turutu. Freema ko kangutse man. Ndugu sasa ndio tuze hiyo Freema. Tuze hiyo. Okay. Urumva Freema ndakwenda kubwira Freema. Jewe narunde kwanza huba nahabonye kwanza felicitation mu hano uba hano nabye. Merci. Wise surprise anakata wanakata. Kata sijapenda. Nikunda surprise. Hapana, kata. Nikunda surprise. Hapana, kata. Kata kwanza. Kata. Okay, rindira kwanza Freema rindira kwanza. Freema rindira kwanza. Freema. Okay, nice. Merci sana kutwakira naho twagubise surprise wiyumva gute man? Na safi. Esi kuongea jamani. Yani Freema leo Fansia hivi. Umva je nashaka menye mu majambo make Freema ari home abameze gute just. Bo Alex urabona ko ndimeze nimereye gutya hanyi bo Alex nyene. Freema boy. Rubwa mbere bakubwira surprise nk'iyi bo. Nubwa mbere kabisa bo iyi ni surprise mbona yuko itebwo aho musanze umuntu nyene yipo nyene yo mwansanga ndi kumwe n'umwana nya. Bo murinzo ubana nande Freema? Alex mwenyewe. Bro inzira tesa ndake. Gaje nkishika ngambaze ahantu Freema yagiye kuyihamba man. No bo tuvanyene mu masite nyene atandukanye iwacu ni kumutakura. Ndino nyene kugira ngo induru nyene zo mesite nyene zigabanuke. Ngabo bana nani? Alex nyene. Wenyine. Oja Amerika twasanze rwasumbu bari kubacumbuka. Abamere nyene bakora itekera nyene. Abana. Yego. Okay. Bien Freema rero ndabona ibintu by'ivyuma ngaha man ivyuma niho urubiterura. Yego hajya muranterura ivyuma kwanza mu mwanya naremejeje guterura ivyuma. Yego surprise nyene. Nterura kijya turara. Show bikora. Gato turara. No. Show. Scott jereka kwanza gato pime ndani. Iyo mama we nibiro bingahe ibi? Ni byinshi cyane. Byose urihereza ama? Ndaterura nyene. Jere nanzi yuko kenshi uri kubita gym uruja nko muri ville muri za gym za VIP kumbe ukubitira za home nye. Home ndabikora home nyene ni sometime bambadi home nyene ndipo yenye. Lakini brother mimi sijafurahi surprise sijafurahi siko wale jamani. Freema kwanza ongera sana. Kimoja. Mngekutana na bamso wangu angewapiga pale. Nani? Bounce? Bodyguard. Mngemkutana pale angewapiga kwa sababu gani? Wewe mnakuja surprise lakini anajua ni star. Master lazima tujue maisha yenu mko nyumbani. Maisha yetu ndio hivi tunatulia sasa unataka tufanye nini? Si fresh. Kabla tuvae viatu, swali niko miguu chini nini Alex. Natulia tu. Unajua watu wanakuzoea na swaga kumnyelezea swaga nini ifoke leo dusanga kawaida. Kawaida hii ni sawa. Sometimes ukisoma mtu kana lala viatu, amke na viatu, kuna muda kujiachia miguu. Upumue. Uvae tu nguo tu ya kawaida. Lakini nikitoka hivi jamani utanikosa wewe. Unawaka sana. Freema ngo hari indirimbo wimirije gusohora vuba cyane. Tuzuri kwanza nyuma gato mautamu rabayakiriye gute? Barayakiriye neza. Ko je nkishikaje hasi mana bana batamvye mautamu biraryo. Mautamu ni indirimbo bayikunze cyane. Abantu barayikunze cyane, abana barayikunda bari benshi cyane. Ego mautamu ni indirimbo mbona yuko bayakiriye neza. Mugabo ubu ndibaza ko ngiye kuba yindi ndirimbo cyashye. Je menyereye bien Freema bien afise bya dread man zagiye. Nakuye new look tugiye kuhindura kugira ngo dusore indirimbo nshasha tufise izindi look. Okay. Bien Freema uhuye n'umuntu wabwiye ati ntuzi kuririmba man hora wimva gute? Ndanezerwa kuko yego none umbwiye sizi kuririmba ugasanga indirimbo yanje ari wowe nyene wa mbere uzinsaba ndaryoherwa sana ivyo onye kuburirimbyi na Wizkid barabwira ko atazi kuririmba ugasanga umufanzi afise ivyo avuga cyane. Okay, Freema boy. Ubayeho neza sana vraiment félicitations. Mbega ni chambre na salle cyangwa ni chambrette? Chambre na salon? Nawe ni salon sha. Okay, vyiza. Inzu atarakabangu ipanza ngaha.
iyo ni banga ryanje sho kwinjira muri be private yanje yego okay sawa Freema boy song shasha iraje yitwa gute title yo ndirimbo sindayishira habona mugabo ni indirimbo igiye kugira ibintu byinshi cyane ndibaza yuko ukurikiranye status ziwanje ukurikiranye abana arimo challenge imwe iri kuri aba mugabo uza uwitahuye umenya ko ari ikintu gishasha kirumba kiza okay nice uvuze abana ushaka kuvuga abakobwa yeah okay nice Freema je narumse amakuru yuko wowe rumwe mu baririmbyi bakundwa n'abajya dembo hanze man umudada yitwa Mary ngo niyo muziga musohokana nivyo ubwo amapicha turayabona bafatanije ibintu nyene bya Chinese skin mbakubaze gatoyi ari ibintu Shaka Freema mbe mwaraheba ari ibintu bito Freema mwaraheba ari ibintu bituvugwa nga kuri TV mugabo bo alez buke muzobimenya mugabo rero ikintu kimwe nagomba mvuge ajya kubaza ibintu byinshi mwebwe ba journaliste biratugora kwishura memwe muravuga bike mubone ko twoshaka kuvyishura ego mugabo ivyo biragwe kwishura umbagije nde nande je nakubagije Shaka Freema mwarahebanye ubu muri kumwe na Mary nini ko amafoto yose turayabona muri kumwe like bo ico kiba hari nundi aheruka kuva za Saudi hari abantu mwari go muraryoherwa abanye ibintu by'amaskendo by'ivyo Freema skendo z'abademo mani zamaze kukugwira sana man no si skendo urabona benshi bavuga ngo imiti je na miti fise mugabo n'ubuntu bw'Imana nazana ngasema kwamba ni baraka za Mungu bo abo bose kurambaza amakuru yayo nzo yakubwira ariko rivyo barahari kabisa ni ibintu bihari ni ibintu biri Mary bureno wagizwe ivyo ni vyo aho kuyanyishura ngiye kuri group ya Freema boy Freema fans mutakuriana ntumbaze mboya ama profile bashikize ko ujya mu dem nyene ibintu ari nawe umaze iminsi umupostinga amana ko aririmba Mautam nibiki ego jo siwe nyene postinga benshi baririmba Mautam abantu benshi cyane kandi je ndakunda abantu bagira challenge indirimbo zanje ndagupostinga ego mugabo si kuvuga ngo ariko biri mu bintu ngo bituma abademba guheba Freema barikeka kufisa abakobwa benshi bo bajya sindavyumva ko bomeba ego we nta mukobwa araguheba sindabona umukobwa ameba je Freema aro nibaze ko abakobwa bakundira ikifu bo ko abafana benshi n'abakobwa kwanza jewe ndi umuntu wa mbere nishima yap bo ico ni ikintu abantu batari bazi na mukobwa mubi tugendana ego cha kabiri na mukobwa yomebu uko nyene adafisi imiti Freema kama sio siri shaka kutumia dawa za nguvu za kiume kuzitumia situmii hivyo mimi na dawa nimezaliwa na nguvu za kuenea kutoka ndani ya mama yangu amenizaa na nguvu za no mwanamke kuniacha nikasio kawaida na Freema mwana ni kwa kakana naka sister wanje kitwa Ruby hapo okay Freema hari umusista haruka kwiyadukiza ngo afise inda ya Freema uzokumva benshi kuko iyo ugezweho ugemana na benshi iyo ugezweho benshi bazokurondera cyane ego so aro benshi bavuga ugasanga umukobwa umwe yagushaka ko gashaka kukumenera ko gusa kugira ngo akumara amazi avuga ati ndafise inda ya Freema kugira ngo akumara amazi music music dukora suko okay nice arigeze kumva ngo hari collabo yawe na Big Fizzo yahereye bo sishaka kuvuga byinshi kuko na new song ije numenya ko ari collabo numenya ko ari indirimbo ya Freema boy wenyene bo ivyo sishaka kubivuga je nzovuga ibikorwa mubonye cover tufati akishashe kiraje Freema akajabo kanyuma ubwira abafani bawe je nabonye ingene ubayeho vraiment good sana inzu ya bien ega ryo nashaka kusaba barabe ndashaka gusaba abakunzi ba Bujahit babone gusa Freema habayeho tumenye imigambi yawe yegereje imwe ibiri baje gufollowinga page zawe za Facebook na Instagram bagire subscribe kuri channel yawe hame ibindi bikurikira bo ico nashaka kubwira abafanzi ibi babonye si bibi kukwita umurimbi surprise nice wavyumvise reka Freema subiramo neza amajambo nakumambira abafanzi si bibi kukwita umurimbi surprise ni bon
ni bon mugabo ukamenya meme umujonsi akamenya uburyo akubarizamwo ego mugabo kirazira ukwita surprise umuntu nkaza mukabaza ngo zana karanga muntu ngo ubaye ngo ufisa wakoga bangaye ngo wewe turazi non ce n'est pas les journalistes ça journaliste kwita surprise umuririmbyi si bibi mugabo ukamenya uburyo bikoresheje nice go ikindi naco nagomba mvuge abafanzi umuziki uraje mushasha ndazi ko mwakunze mautamu nyuma mautamu ate byinshi cyane yego nice tari kubirona bien Freema ngaha Scott wakoze cyane wagifase neza cyane jewe ndagushimire cyane bien Freema kandi so good bari miso stoka tukubona maswaga man foke sometimes tunakuona hivi bwana fresh yani kizazi za unajua tena mimi nacheza mpira ndio maana nimependa namba ngapi mimi navaa mpira mimi namba ngapi 9 mimi ku 9 ni so jaga unacheza mkono kulia kushoto mimi gosh nikipiga goli au nikipiga goli hivi na ndio maana sasa naona ogopa watu wacheza kutisa namba 9 yote tena wanamke wanapenda tu kila namba 9 wote anapendwa ni mvuto kwa sababu analeta ushindi sasa Freema boy ni mtu mwenye ushindi tu afu kingine nacho napenda sana timu Takuriano baba wa tembo wanaje wewe piko watoto wazuri watoto wazuri pale tena Mario group maana yani bili kwa bado kama foto wao kwa gusa Freema telefoni ya Rutsu no sukuzura n'ubu injo mada ya leo ushakuma magare Mr Inainama Freema boy zina janishasha Inainama ariko gabalanya Freema merci sana twoheza wewe ariko merci sana ngina byifashemo wabibonye nukuri kw'Imana twamugirire surprise navyo yarazi ariko ngina byifashemo nabikunze sana abaririmbyi mu bimenyereye menyere yuko aho uri hose we nikiyo cha jamii wana media ishobora kugugwako kugira tubone ingene ubaye bituma abantu bamenya n'ubuzima bwawe kabanamenya n'ibikorwa byawe uri kurategura bishasha Freema twamenye ivyo bishasha biko biraza eka none munsi tuzobimenya bana rero gira subscribe kuri channel ya Freema boy konye andika Freema boy ukagira subscribe na comment indirimbo ni nyinshi cyane bo byinshi muzobibona nice okay good sana tuzosubira undi munsi mu kundi muri zogira surprise nindi bana yikurikira rero bya Bujahit nafurahi sana Bujahit kuja kusalimia unajua sisi tunaishi pamoja na wakina rais unaona wanapita pita sana barabara ubamukiya yachiza bro niyo mpamvu rero nagomba ndabashimire n'ingene sinzi ingene mwaba bemereye kurengana kwinjira muri urupango bari kubafata mugabo Imana irabayizagiye ko mwaje kunda abandi muzima bishasha biraje nice sana baragira subscribe like na share tuzosubira undi munsi Lucky Nene nitwa Isaac Classic aka Lucky Nene bisigura block nene man uzana uburofa turakubloka nta kundi ariko behind the camera is Scott umtipo marasta yaberewe sana ambaye shati y'igitenge ipantaro ya black sipo zitesa inkofero niziza isaha bay je tuzogenda Freema tugendere na tunamalizia hapa hawataki tuone vingine hapana nice bana je zimya kamera bana zimya kamera turagiye mu bindi hari